umwaka wabere mushasha abantu b'Imana musigwa amavuta muhagirwe ariko murobanurigwe kwinjira mu gikorwa cy'Imana kuko abantu benshi ntibinjira mu gikorwa cy'Imana. Abalewi 8 murongo wa mbere n'uwa kabiri turaza gusimba dusome ku murongo wa 5 dushitse ku murongo w'indwi turaza gusubira umurongo w'icumi n'uwa 12 kugira turababwira nyine tugende. Ndasoma mu izina rya Yesu ngira mwashitse. Uhoraho abarira Mose ati jana Aroni n'abana biwe na ya myambaro na ya mavuta yo kurobanuza abahabwa ibango na ya masa y'ikimazi cyo gutangirwa ibyaha na za mfizi z'intama zombi na ya ndumane irimwo imitsima itambiwe. Yesu nashi ijanja kuri 5 na Mose abari iryo koraniro ati nibyo Uhoraho yageze ko bikorwa. Mose araheza azana Aroni n'abana biwe arabuhagira yambika Aroni ya kanzu amukenyeza wa mukanda amwambika na wa mwinjiro amushira ko efodi amukenyeza na wa musipi wa efodi ujishwe n'abahinga awifatishiriza kuri we. 10 Mose araheza yabira ya mavuta yo kurobanuza ayarobanuza ryahema bo n'ibirimo byose arabyeza acucagira ku gicaniro ayacucagira ku gicaniro ibetangabo ndwi arayakirobanuza bo n'ibintu byaco byose bo n'ikigarigari cyo gukarabira cyo gukaraba n'intebe yaco ngwabyeze maze ayo mavuta yo kurobanuza abahabwa ibango ayasuka ku mutwe wa Aroni aramurobanura aramweza. Yesu nashimwe. Tumanze tugeze ngaho gatoyi turabe ijambo ry'Imana icyo rigombye kutubwira. Bwana sifiwe. Ndabifuriza ko uyu mwaka woba ukurobanurira igikorwa. Jewe ubwa mbere bwo ndifuza ko norobanurirwa kwinjira mu gikorwa cy'Imana. Naruhagiwe imbere y'ishengero ndasigwa amavuta imbere y'ishengero n'abaherezi ariko hari ikindi gisigaye. Bwana sifi ndakeneye kwinjira mu ibango ry'igikorwa nawe. Bwana sifi ese icyo uyu mwaka ukaba mushasha muri wewe, ese icyo uyu mwaka ugatangura bishasha, ese icyo uyu mwaka bimwe wamenyereye bikakuvamo ukabyambura kandi abakozi b'Imana bakabikwambura ishengero ribona bakakuhagira bakagusiga amavuta ugatangura bishasha muri uyu mwaka. Yesu nashi. Yesu nashi. Ahejeje kubuhagira Mose yabamuye impuzu yabuhagiye abambika izindi impuzu zibaranga baribo ziberekana baribo nk'uko nawe uyu munsi bimeze, nk'uko nanjye uyu munsi bimeze. Ndafise umwamba siko no nawe urafise umwamba nawe urafise umwamba aha twese
turi abakozi b'Imana kandi twayambitswe izuba riva ishengero rikinje kuko Imana yabwiye Mose ati bizokorwa rero nibi nawe arabibabwira ati rero iby'Imana yageze nibi nibyo ngira nkore. Wanasifiwe. Yegereza abasavyi b'Imana arabegereza hafi abakorera icyo gikorwa mwumvise twasomye. None rero nawe muntu w'Imana nibaza ko tutarinze kudondora nawe uwo uri mu gitigiri cy'abo bantu uhagiwe basizwe amavuta banambitswe n'izindi mpuzu baranaboshwe nk'uko wowe jewe meze. Abaherezi baramboshe umusipi bawifatishiriza tuko twajana umusipi wumboshe ufatanye n'abaherezi n'abangore icyo gikorwa tuko twajana sinzi ko numvikana. Uwagukoreye icyo kintu yarakuhagiye arakubwira neza akwambika impuzu ashyirako umusipi aca wiboherako turiko twajana awiboherako ubumwe bw'igikorwa cy'Imana. Turiko twajana ubumwe bw'igikorwa cy'Imana. Mugabo reka tubandanye hajya kuri gatoyi tumanze dusobanure ibyo bikoresho Mose yahitanye Masa ahitana n'imfizi z'intama zibiri n'indumane yarimwe imitsima itambiwe. Turiko twajana indumane ngira murumva icarizo. Reka tuvuga agaseke basi. Turiko twajana karimwe imitsima itambiwe. Byari ibintu bitari bike. Yari afise n'amavuta yo kurobanuza abahabwa ibanga. Ubwa mbere hariho kurobanura, hariho kandi no kwinjira mu gikorwa. Wanasifiwe. Aho rero niho ngomba nje utebera aho nyenaho kwinjira mu gikorwa kuko Yesu hari ijambo yavuze ngo abatowe ni bangahe? Ni benshi, ariko abatoranijwe ni bangahe? Bake cyane. Yesu nashi. Iyi Masa rero yari iyo gutangira ibyaha. Iyi mfizi y'intama y'ubwa mbere yari ikimazi cy'ukosa umubabwe umota neza, umubabwe umotera Imana. Bategerezwa kumanza guhereza Imana. Hanyuma rero iyi mfizi nayo y'intama igira kabiri yari iyo kubinjiza mu gikorwa. Bwana sifiwe. Cumi na kane ujya murongo wa 14 araheza azana ya Masa ikimazi cyo gutangirwa ibyaha. Aroni n'abana biwe bayirambika ibiganza mu ruhanga. Mose arayikerera yabira amaraso yayo ayasigisha urutoke ku mahembe y'igicaniro impande zose. Aragihumanura araheza byagiza ayo maraso hasi hambavu y'igicaniro acezesha kugitangira impongano. Yesu nashimwe. 18 araheza azana imfizi y'intama y'ikimazi cyo koswa. Aroni n'abana biwe bayirambika ibiganza mu ruhanga. 21 amara yayo n'ibikenye byayo n'amaguru yayo n'amaguru arabiyonga. Nuko iby'iyo mfizi y'intama byose iyo biva bikagera Mose abyosereza ku gicaniro kuba ikimazi cyoshejwe umubabwe umota neza.
gitongowe n'umuriro nk'uko Uhoraho yari yaramubariye. Yesu nashimye. Ijambo rero ngomba shike ko ni tuza kurisanga hajya kuri 22 tubandanye zo gushika ku murongo wa 24. Araheza azana ya mfizi y'intama yindi ariyo yo kubinjiza mw'ibango. Aroni n'abana biwe bayirambika ibiganza mu ruhanga, maze Mose arayikerera yarira ku maraso yayo, ayakoza ku gutwi kw'iburyo kwa Aroni, ayara hejuru no ku rukumu rwiwe rw'iburyo no kw'ino ryiwe ry'iburyo. Atafata na bene Aroni nabo nyene akoza amaraso ku matwi yabo y'iburyo, ayara hejuru no ku rukumu rwabo rw'iburyo no ku mano yabo manini y'iburyo. Ayandi maraso ayaminjagira ku gicaniro impande zingahe? Wanasi buhagiwe basitswe kugana amavuta ntimwaka n'imyambaro bayigize gute bayambitswe. Ariko hari ikindi kintu cyari kigisigaje, n'aya maraso y'imfizi y'intama igira kabiri ategerezwa kuja ku gutwi kumuhereza, bahere kumuhereza mukuru n'abana biwe nabo nyene ku gutwi ahera hejuru kumuhereza, no ku rukumu rw'iki rw'ukuryo no kw'ino rikuru ry'iki ry'ukuryo. Muri ico gihe rero nta birato wambara, nta bindi wambara, kuko hageze aho uko bamaze bakakwambura vy'iwawe ukabishira harya, bakaza kukwambika gushasha bagukoreye ibikwiye byose. Wanasifiwe. Yesu nashi nagomba mvuge ntimuntu w'Imana wumve ko uyu mwaka jewe narasenze Imana ndumva kumenga uyu mwaka wari ukwiye kumbera mushaka nkinjizwa mu gikorwa, kuko muri iki gihe abantu benshi ntibinjira mu gikorwa, aho kwinjira mu gikorwa baratinya igikorwa. Bagatinya igikorwa. Mugabo hamwe amaraso ya Yesu Kristo ariyo mfizi ya nyuma twahawe mu isezerano rishya, amaraso ya Yesu Kristo hamwe yoboneka ku gutwi no ku rukumu rwanjye, ndazi ko nukumva icyo Imana ivuga ikambwira ati yashere we ntayumva kumva Imana igacimira ati genda ukore, vyumvikane yuko ndankoresha kwa kuboko kuri kwiki amaraso namba nkorera ngahigishira cyane nkorera kwirunda ryano rikuru ririko ya maraso nibyo rifasha kugira gute kugenda kuza gukora igikorwa cy'Imana. Bwana sifiwe. Uwo mwaka wabere mushasha abantu b'Imana, musigwa amavuta muhagirwe, ariko murobanyirirwe kwinjira mu gikorwa cy'Imana, kuko abantu benshi ntibinjira mu gikorwa cy'Imana. Bagendana impuzu zibaranga ko ari abakozi, impuzu barazifise n'amavuta barayasizwe, ariko ikimenyetso kibinjiza mu gikorwa, mw'ibango ry'igikorwa, gukorera Imana n'umutima wiwe wose n'ubwenge bwiwe bwose n'inkomezi ziwe zose ntibafise. Turiko twari aho rero umenye kugenda ugize gute, wambaye impuzu z'ibikorwa, uriko amavuta yo kurobanurwa, ariko urabe neza ko winjiye mu gikorwa cy'Imana. Warasi hariho ijambo twosoma hajya kuri 30 duce tunangira muri Matayo 7 ku murongo wa 21.
tumaze gusoma kuri 30 dushitse kuri 31. Maze Mose yabira kuri ya mavuta yo kurobanutsa abahabwa ibango no ku maraso yari ku gicaniro abicucagira Aroni no ku myambaro yiwe no ku bana biwe no ku myambaro ya Yezaro n'imyambaro yiwe n'abana biwe n'imyambaro ya. Maze Mose abarira Aroni n'abana biwe ati muteke za nyama umuryango w'ihema ry'ibonaniro abariho muzirira na hamwe na ya mitsima iri mu ndumane yo kubinjiza mu ibango nk'uko navuze nti Aroni n'abana biwe babe aribo babirya. Bwana sitse Yesu nashi ahitana ya mavuta ahitana na ya maraso yongera arabyakira abicucagira abakozi b'Imana arabibacucagira yongera acucagira n'igicani. Bwana sifiwe. Ndatangazwa n'abantu bamwe turibagira ishengero ry'Imana ishengero ry'Imana ngo dusabe Imana iduhe kuguma twibuka tumenye urutonde kuko urutonde rugenda rudutakarana buke buke ukamengo n'ibintu by'iterambere ariko turiko turatakaza abantu b'Imana. Igicaniro cyaracucagiwe n'abakozi b'Imana baracucagiwe. Nagomba ndababwire ko hari abantu bubahwa hariho ibintu byubahwa hariho ibintu byubahitse abakozi b'Imana barubahitse n'igicaniro kirubahitse ariko hari abantu bamwe usanga bataye n'igicaniro bakaza guhereza bari hariya ugaca igicaniro cacucagira ikorwa c'Imana guhereza nambara ijambo ry'Imana utegerezwa kuba uri ku gicaniro cacucagira amavuta carobanurwa amavuta n'amaraso ibintu bingana bibiri. Yesu nashi. Bwana sifiwe. Mwumve yuko ahantu ishengero ry'Imana harimo abantu bamaze nk'imyaka 10-20 bataza ahantu ko hari turiko turajya batobuba turiko turajya batobubaha turi kumwe. Nagombaga kubwire uyu munsi utangure gufata urutonde ati mu rusengero rw'Imana mu ngoro y'Imana hari ahantu hubahitse turiko turajya hari ahantu hubahitse hari ahantu hakwiye gutinywa hari ibintu bikwiye gutinywa hari ibintu bikwiye kubahwa turiko turajya. Itwishimire rero imyambaro itwishimire n'amavuta eka Yesu nashi. Matayo ndwi navuze umurongo wa 21 Matayo ndwi umurongo wa 21 mutwa amajambo ngo byajya siko gutungana umuntu wese mwashitse umuntu wese amvumeretsa ati mwami mwami si wazokwinjira mu bwami bwo mw'ijuru atari ukora ibyo data wo mw'ijuru agira gute. Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Niho nzobacinjiburira ntaho nigeze mbamenya ndiraho mwabakora ibizira mwe. Ijambo ry'akajinji none bavuga ubutumwa ntibari bambaye umwambaro wo kuvuga ubutumwa
ntibari ko amavuta kubera iki bazocinjira kubera iki hari ijambo ryo kuzocinjirwa nuko batari ko amaraso ku gutwi amaraso ku rukumu amaraso ku ino ribinjiza mu gikorwa bakora batazwi n'Imana bakora batazwi na Yesu Kristo kuko Yesu icyazi n'amaraso yiwe. Amaraso yiwe niyazi uhaye ukora atakubona ko amaraso ntakumenya ugomba ukora ibitangaza bimeze gute yuko twajya iri jambo ngira ryabashaka turi ko twajya ugomba uvugura andi mitsi nk'uko mumbona turi ko twajya nico gituma niko ndasaba nico Imana ikanyinjiza mu gikorwa ikemera ikugurura urugi nkinjira mu gikorwa ikandara uyo nyashe ate ikanyandika mw'ijuru namenyekana n'ubundi abantu benshi tuzokorera ubusa kuko ibikorwa byacu bizwi na Yesu erega hageraho uko bicafura tuko twajyana ibyahishuriwe Yohana ndwi ibyahishuriwe Yohana ndwi umurongo wa 13 umwe muri babakuru arambaza ataba bambaye imvune zera ni bande kandi bavuye hehe ndamwishyura ntimugenzi niwe wobimenya arambwira ati aba n'abavuye muri wa mubabaro mwinshi kandi bamesuye imvune zabo bazezesha amaraso ya wa mwagazi nico gituma bari imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo umurango no mw'ijoro kandi byagiye kuri ya ntebe izosanze ihema ryayo hejuru yabo ntibazoba bakigira inzara ukundi kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi kandi izuba ntirizobarabika canke intugumba yose kuko wa mwagazi ari hagati ahanganye n'iyo ntebe azobaragira kandi azobashora ku masoko y'amazi y'ubugingo kandi Imana izohanagura amosozi yose yo ku maso yabo. Bwana asifiwe. Ngiri ijambo ryiza urabe neza kuri kuramesura imvune zabo mu maraso ya Yesu Kristo kuko hajya mu byahishuriwe Yohana 19 ku murongo w'indwi n'umunani havuga ngo tunezerwe duhimbazwe tuyicyubahiro kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse ngo umugeni wiwe ariteguye ngo yahawe kwambara imvune zera ngo izo mpuzu zera nziza ngo nizo bikorwa byo kugororoka by'abantu yawe Yesu nashi birashika rero kushobora gucafura za mvune zera ari byo bikorwa byo kugororoka mu bitandukanye shengero ry'Imana tubitandukanye hari ugucafuza umutima no gucafuza ibikorwa imvune tuzogenda twambaye ibikorwa tukotaja ugashira mu bwibone ugashira mu bwishime umenga utariho nawoganye ntishobora no kuvuzwa utariho igitari ntigishobora nuko kuvuzwa mugabo ntiwiba ntusambana ntutukana abantu bakubonye umengo wuzuye mpemu yera mugabo byabikorwa ukabicafuriramwo ubwibone bukakurenga ishyari rikakurenga n'ibindi bitari bike ubonye uwundi
uzizana uzijoreke mu maraso ya Yesu Kristo, kugira ngo Imana Yesu Kristo na Abrahamu yera bongere bakwemere kuri umukozi w'Imana. N'ayahandi abantu benshi bazosanga bambaye imvune z'ibikorwa ariko mu ijuru batazwi. Ni ijambo ry'Imana twese abaryumvise Imana iduheza